Natasha urakurikirana umuziki w'u Burundi ariko si cyane hamaze iminsi twumva ngo bamwe basohoye amayipe abandi ama album we nawe album ni ryari oh my god ibintu byo sini cheke sini fine acha tu sikuona kitu okay tuendelee vingine uramaze ku unacheka umuntu yangire commentaire byengene by'amarubumu reka Natasha muri EP ya Sadbi wowe umaze kumvireza mu indirimbo zingahe no muri album ya Zibrida sinda yumviriza nahora muri Kenya yawa Sadbi abafise muri album ntari murumviriza oya amaze iminsi aboneka amafoto mu minsi yeze muri kumwe na B-Face amwe makuru yari kwararugwa nuko ngo mugoma musore iyindi ndirimbo na B-Face ayo makuru bariyo ahubwo yanyishe urumva guma telefone ati Natasha umenikubarisha vuga nakwivye hivi nimesha kuwa dadaki ya B-Face yarati ko ni wewe zikurapa na mimi nikamwambia sinajua wala kutubuzi wa umukubita tubazare mukagira bateri kwamwereka yuko yabanda bikunda ndayafise cenge ndabifise ndabitanga ubifise urabitanga cameraman asipigi blast Natasha kubira kwa bifise arabitanga Natasha sumwimanyi ndabifise ndiko ndakubwira ibindi ndio numvise kubifise urabitanga ndabifise ngahe apana indani sidenzola noma Natasha nabaye muremure hii mikro iko na defo iko sawa iko sawa hivyo mimi napenda kafupi kafupi upendi birefu nikorogeko na nini kwa nini nisumbuke no hautaki shikisha anataka shikilia Yes, welcome again to the biggest show in our country, Natasha La Namba. Urame is fresh. Niko poa. Lakini kari mushapu sana, ibintu byo kwikwega bikuyega Natasha. Wabaye mwirabure. Tena nagira ngo usiga umwiza mugasa, nagira ngo usiga umuzugu kazi. Natasha unapendeza sana. Asante sana. Afu nakuona sasa hivi umengu mbere mushasha. Ego. Numenyego. Natasha jumpa katini black and white. Kwereki black and white. Ndayikunda cyane. Right cho bisigura black and white. Yes, noir blanc. Wewe byamara kwereki. Ndakunda noir, ndakunda blanc. Sinzigire bento. Ni ibintu bifise impwemu. Biraje kumvida sanzwe. Shikisha urugendo rwageze gute? Quarantaine vyageze gute? Urugendo rwari rumeze gute mbere ko dushika muri quarantaine kwanza? Urugendo ndashima Imana. Tuhage muri Kenya. Me narabuze sport yanje n'ubwa mbere kuvangira ama voyage yose. Passport novuga natakaye cyangwa narayibuze waitare muri Kenya cyangwa mu Burundi muri Kenya ndibaza ni muri banke aho nari warigiye gutora ama miliyoni yes apana ama miliyoni samahera kwera ugiye gukora utegeza gushira amahera siko ugiye utegeza gutora amahera mu nyuma bambwiye ati barashobora kugira nabaye muremure hii mikro iko na defo iko sawa iko sawa hivyo mimi napenda kafupi kafupi upendi birefu nikorogeko na nini kwa nini nisumbuke no wewe ukere bikuwa baza hautaki shikisha anataka shikilia bicho kuvida muzidasanzwe Natasha urugendo rwageze gute tubimenyere muri no minsi bagushikiza muri quarantaine ibintu nk'ivyo je naguba ngira ubwo bati Natasha shitse bakamushira muri quarantaine mistari zo afiguruka i Burundi ugiye muri Kenya na oya muri Kenya nayi hari ugwaye barashira kuguhamagara me kubera uvanga umaze kwipimisha ntibashobora kugira ariko hariya uvayo
wipimishije ukacugira kandi ngaha ukipimisha kandi ukagira na quarantaine Natasha bije kuguva idasanzwe uno mwaka tuko turahora kuri Natasha haciye amezi 12 uno mwaka utanguye hasiga iminsi ishika kuri 16 kugira uno mwaka wera uno mwaka kuri Natasha ubonye gute novuga umwaka mwiza kwera narakoze cyane ari byinshi bibabaje nka corona no kubura son excellence nyene cyubahiro umukuru w'igihugu rero mu Burundi tuvuga twararonse amarira canke ibintu bibabaje iyo nyene ingwara ya corona no kubura papa wacu ivyo nyene gusa ariko Natasha nivyo muje kwana yaduha indirimbo y'impoem ganiro sikisha manake nini banjuka kuvuga leo tunaanza kushikisha yani kubanjuka ni gutamba yes nino Natasha ntangaza arakubita rap echapi hip hop na piga vile hakuna mwenye nambii ifo mnaambia Félicitations, congratulations Natasha la nomba. Hakuna watu wote wanakuambia wadirimbye neza sinaririmbye nagize rap. Afu nikwambia kitu kimoja. Afu hata nikwambia kitu kimoja. Haukuchana. Ulishona. Nilishona. La kushona. Bintu. Bijo kubida sanzwe. Natasha, ubwire ntitwari twumbaye mu mahap kubera iki kuja mu bintu byo kuhapa. Urumva maze gukorana n'abakobwa nka Cheba nabande mvuga Femi aragira rap rero nje kandi ndirimbe kuge nyene naciye mvuga okay reka ndabe rap yuwanje isa n'abakenya maze kumupopoza avuga ati wow turagira rap afuri yandirimbo wabwira ngo zo rap umunsi umwe iyindi rikura mukanya dushiramo rap mukanya tujeko mimi abanizoeye au zoere sio hiyo na ingine takuja hari wambwiye ngo umeze nka meteo go kumunsi uri baza kwaza kwa kizuba hagacagwa imvura ivyo rero ndavyanga umva ari umuntu ambwira ati Natasha ufise clip kubera tubana n'abazungu urazi ari kuri Hotel de la Tanganyika aravuga ati uno munsi no ejo mfise clip ariko mbonye ikirere ati reka ndabe agacafata rero telefone yiwe ati ejo mbona saa 6 imvura mais après midi ça va urashobora gukora yo imvura ikacigwa nacho ndamamagara wewe nibiki kumbe yarakubesha meteo reka byari ibintu bifise poem biraje kuvida sanzwe iyo umuntu akoze collabo n'umuntu abafise intumbere ino ndirimbo bibaza kujya gushikana iga Natasha jewe ndakora jewe nka Natasha ndakora kubera umuririmbyi wese cyangwa umuririmbyi kazi ahora shaka shike kure isi imumenye kujya tuzi nka Beyonce bande na Natasha shaka nkore isi menye ko ari umuririmbyi kazi wo mu Burundi yitwa Natasha yes Inatata yatwemereye indirimbo habi imwe yatubwiye ati yakoreye muri Ethiopia nani ma featuring adasanzwe ariko bacyafata intumbero yo kujya gukora izindi jaje Jesse nilikwambia mimi ni surprise sinemera ikintu moranzani ikintu papa yes Natasha kubera iki gushima kujya gukora bishasha mu gihe tuzi dufise n'amakuru atubwira ko ufise indirimbo nyinshi cyane muri studio urumva maze abarundi cyangwa novuga abafanzi ba Natasha maze kumenyera ko Natasha agira featuring yo hanze rero umwaka twabonye kugira uhere nka Natasha mvuga na team cyangwa na management turaba tuvuga ati turabe basi collabo cyangwa featuring iri hafi tokora tubona aho kuja hahandi tugare basi reka tugende muri East Africa kandi muri Kenya Natasha biraje uri udwa indirimbo itambika yo guheza umwaka uno mwaka twavuga ko uri n'umwaka twavuga ko Natasha yaduha ibiteramo bidashika kuri bine mu gihe twari tuzi ko uduha ibiteramo byinshi cyane Natasha hari kira ariko ariyumvira gutegura ino ndirimbo kugira ngo abarundi bashobore kubona performance ya mbere ino ndirimbo bakabasantir ego le 31 décembre uyu mwaka nyene 2020 dufise igiteramo gikomeye kuri Hotel de la Tanganyika le 31 muri joro ni bonane tuzoba turi kumwe na Femi One uzumuzanye hazo kwizana jena Burundi
na King Kaka novuga ni Kaka Empire yose zobari ngaha na DJ JR azobari ngaha kuri Hotel Kabila Tanganyika mu Burundi nyene bizobari ibintu bigyoshe cyane mu miseze twari tubona abantu bishira ko matatuage bafasha abandi ukabigira uririmbye indirimbo yawe ukagira ikindi kintu muhaye Natasha ivyo bintu warabihagaritse ko tutakibibona canke naho nimba warabihagaritse vyavuye kuki ubu n'abazungu bakinjira corona wewe yoni ama uko tunasema tu lakini ile ni 5 étoiles weye ndabizi lakini sasa 5 étoiles iza nabandi erega indege kama zikuji azisohoka zidasohoka zinjira nibikunda me suko nikubera sinkiboneka urumva hajya mboneka mfise urazi abantu dufasha ni nkonga nyene umuntu arashobora gutelefona akavuga ingorane ugasanga ndamufashije cyangwa akaza kuri Hotel Kabila Tanganyika uyu mwaka nyene narafashije wa mugabo ndamuha 500,000 uramuzi kandi yarakize yarambwiye ati Natasha ubu meze bien naraguze imiti yagwara nimba ari foi byagukyo nundi nafashije umusore ni benshi je singunda kuvuga bo maze gufasha kubera c'est pas bien kuba kwiburyo kuguhaye ngo kwiyubafu ndi kubimenye icyo bomenya le 8 mars zoba ndi mu kinama gufasha abamama bacu kujya nyene novuga abatamakati canke abantu bageze mu zabukuru ndabikunda cyane kugira dusangire le 8 mars cyangwe bonane cyangwe umunsi muza makugware umufasi jewe ndabikunda ndayafise cyangwe ndabifise ndabitanga kubifise urabitanga cameraman asipigi blast Natasha kubira kwa bifise arabitanga Natasha subwimanyi ndabifise ndiko ndakubwira ibindi yo ndumvise kubifise urabitanga ndabifise apana indani sibenzola noma Natasha muganga tozikamaze kora ruguru umurongo ariko imbere ko ruguru umurongo ni Natasha abantu benshi baguma bagira ikibazo mu miseze haravuzwe ibintu by'aba DJs biravugwa ngo ntibateze imbere umuziki w'u Burundi abandi bavuga ati umuziki w'u Burundi wagatse ngaha harabamenyesha makuru batatuvuza hari ingorane zinizi kubwa Natasha yibaza yuko ingorane ziri mu muziki w'u Burundi ziba zihagaze jena ngorane mimi napambana kani hinje tu batujue ndani barakora ivyo bakora aba journaliste muratuvuza aba DJ yari indirimbo nziza barayivuza nk'ubu nazanye shikisha lazima nk'ubu nyerengira poste muri Kenya basaze sawa no mu Burundi nuko nyene batanguye kugira uravye muri YouTube n'aba DJ bariko baravuga Natasha mwe tuletea nyimbo rero nikubazana indirimbo itambika cyangwa iyo bashaka je ndakora sindabana niyo ndashobora gukora zuke ntaravye aba DJ bari muri fete cyangwa muri mariage cyangwa barashobora kuvuga reka dufate duga kubera ni saya kushikisha na kushikana sawa je nobwira gusa baririmbye abariko bamanuka bavuga igitega naho bitya kusema ujya aramvuza cyangwa aba DJ kwa nini reka kiri umuntu wese akora akazi kabo ni nk'aba journaliste ivyo twabasavye mwarabikoze n'aba DJ banatumikaka je singenda muri boîte cyangwa ngiye ahantu numva ko bafise imiziki wanje kandi bambonye ni direct nyimbo 10-15 playlist yote novuga ko batatuvuza ni sawa tu tutumike maneno amazi bizaboneka amafoto mu miseze muri kumwe na B-Face amwe makuru yari kwararugwa nuko ngo mugoma musore iyi ndirimbo na B-Face ayo makuru bariyo ahubwo yanyishe rumva guma telefone ati Natasha umenikubarisha vuga nakwivye hivi nimesha kuwa dadaki ya B-Face yarazi ko ni wewe azikurapa na mimi nikamwambia sinajua wala gutubuzi wa mukubita tubazare mukagira bateri kwamwereka yuko usomuzani ariko mbaka ni bloke kanyimbo nidanganye chambesha kona gakuyenga nyene kumva nakanuna gize rapu ni noma noma sana lakini umunsi mukanyura vyibuka ari wambajije ngo bwa mbere bena B-Face basoye hindukira ngo n'ubu naho bazosoriya dufise nyinshi zokigira amuheje guhindukira mu cyamugirana oya imisi yose guhindukira umva bwa mbere yari hindukira yari injiza nizo so kwera twahindutse ubibona byara abana batandatu 8 na noma sibenzo
Layote biraje kukumva idasanzwe. Indirimbo yitwa Shikisha. Ni indirimbo ifise amasanamu meza. Indirimbo na cyane tubona ko mwashoboye kuyikorera kuri parking. Sija parking izo munsi. Turazifise. Abo harimo nemeye nibuka code chiffre ya code imwe ya bank yanje. Muri account yanje. Kandi unyibuze. Reka $10,000 nitakupatia. Asante. $100. Hapana 10,000. Agenda kunda utuzero. Tungahe? Ndakunda dutandatu. None ucyuvye uvalone. Kandi madolari. C'est une blague. C'est pas merci. Ariko wewe bashobora gusengera. Kandi uzoyanyishuza? Bien sûr. Yega sivyo gufyina. Bwira mugeze ati vyamaze gukomera. Byamaze gukomera. Natasha biraje kukumva idasanzwe. Ni Natasha ijya clip tura umenga irimo ubuhinga budasanzwe. Turafye netete quality ni full HD. Ni clip ubona ko yitondewe isa neza iri clear. Ijya amasanamu y'indirimbo yobaye gutwara amafaranga na gutegana Natasha. Reka gusaba abarundi barabe video ni video nziza ivy'amahera navyanze. Usuribuka ko wataye passport uri muri banki? Narataye basha ndi muri banki. Kandi iyo banki iri no basha. Nagira nsare mais après na channel fonino bara telefonariya ambassadeur yagira yo mu Burundi nyene mu gipolisi ariya baragira 75 118 munyanyombere ku murongo ajye kolombala. Allo reka tugura umurongo ajye kolombala. Allo oui namaze ko mubani homeboy je niko nashikisha wale ushikisha mpaka ushikilie. Natasha urakurikirana umuziki w'u Burundi? Ariko si cyane. Hamaze iminsi twumva ngo bamwe basohoye amayipe abandi ama album. We nawe album ni ryari? Oh my god. Ibintu byo sini cheke sini fine. Acha tu. Sikuona kitu. Okay, tuendelee vingine. Unamaze ku Unacheka umuntu yangire commentaire vyengene vy'amarubumu. Reka. Sitaongea siku ingine. Natasha, muri EP ya Sadbi, umaze kumviriza mu indirimbo zingahe no muri album ya Zibrida? Sinda yumviriza nahora muri Kenya. Yawa Sadbi abafise muri album ntari murumviriza. Oya. Natasha anacheka mu France. Aje kulomba lolo. Simina penda cheka. Simina sirika. Oui, muri wade utoko muri he? Jojo Frank la boss. Jaja vava. Jaja ndakwibutse. Siwa undi yadugije akaguru. Weni no alikuwa munani musho ya Kamenge ya Gera Plaza muri urayome ya yaraduzu kuenja alifunguraga pesa siwe Jaja. Na nataka sasa ukikatikia nyimbo Shikisha mpaka chini. Sawa. Tukienda Kenya lazima tuende pamoja na wewe, lakini niletee kwanza wewe utaenda kule nyuma kidogo. Bwana bwafya kuna kapo. Jaja mbwira sheri. Gosha murakoze merci. Ensuite nyimbo imeshikisha kabisa. Asante Jaja. Merci. Asante. Tukushimire vava. Nashukuru. Vitu si vitu ni kuoteka bila Tanganyika le 31. Ni kuanzia 2:00 mpaka asubuhi. Uko tayari kushikisha? Njoo tushikishe. Asante sana. Nakazika niba yaho ragira tanyura dashika abavurika. Rero abonye abazungu njoo itakuwa ni moto. Na waza njoo atapiga leta nyura ya yuru. Ile ya bashinwa. Yamonanga Jaja. Jana ratanga yadugijuku. Wow. Vuga uyu basha n'umwana niyo mugora. Nakibewa mimba ni rutumba. Ina cesarienne? Yari.
bacuvuga ari mu gishinwa cy'ikirundi ngo chahi bacha bicura ngo cicirasha asigaye amasegonda tuvuge shora trate shora trate tutashikisha uzoza n'umugore cyane je zoza n'umugore ndiko ndamusaba uruhusha azonyemere bazanaye n'umuhabara urasara Tano bisana useri anziko uriko ravuga ibindi none wanafata micro nembuze umugore no wanafata micro bashi ufuhaki ufuha kabisa isawa vuga rero he bandanye cyo muri gwa le 31 abarundi abanyamahanga be banataka kuja wenye wanasikia Kirundi Kiswahili kuja muone Femi One Natasha Lanamba umwamikazi wo kuri scene the queen of the stage Malikia wa stage njoo mupate beats tunishikishe tunyonyeshe murindire gato tunini tena patakuwa King Kaka sawa patakuwa DJ JR from Kenya DJ mkubwa Kenya tutakuwa na DJ Tuk Team Natasha tutakuwa na mabodyguard na wengine 10 wengine wako nje arfu birana ntagaza Natasha abone abantu bagaburira wiki mbona umega nabagangi sana umega bajya moto n'abakinga ndakurayi kwanza hii masiku walikuwa wamepoa kidogo sijui wamepungua lakini subiri wameniambia wiki 2 watakuwa kwa hiyo mlango lazima mtakata inafanya tukate muraza kugira mnapanua kama mwa simento Natasha haja ababot gado bari kuburirimbyi jewe ni kubera sikuvuga ati baragwana oya gusa barivuna umwana me abantu bakuze kiri umuntu wese urabona ingene na hari 10 cubabwira basi babiri baze tugire ukacumubwira kugira basi yumve ko yakubonye uko era nibo bafise amazi nibo bafise amazi Natasha biraje kuvuga sanzwe nike kintu utari witeze utara umustar wasanze uno muziki waguhaye utari witeze cyabe cyo watangariyemo aho urubone kiroroshye kumbe kigoye cyangwa cyo wari bibaza ko cyari kigoye wasanze cyoroshye umwanya uko namuda umunota umwe tukira dushoze sawa ni kubera gusa naje nevye naciriye gato ya pardon kama ko namuda cyane seme je kuvuga ndasema vuga muri uwo munota umwe urumva umunota umwe sinzi nge tubiharura nisi yakima minota sema vuga na segonde sawa kugira tunyarutse mu muziki ndashima kubera ndashobora gusohora indirimbo irimo conseil abantu bakayumva nkasohora nkaja mu bindi bihugu bakabona ko ari umuririmbyikazi avuye mu Burundi nkaserukira igihugu n'abakuru bakabibona n'abato bakabibona rero je ndashimira ivyo ikindi naco niturashika kubera imisi yose uvuga ati ibimbabaza ni vyinshi kubera urazi burya ugiye mu kindi gihugu canke kujya twebwe usanga abandi baza gukora ama concert ugasanga twebwe kugira tuje urashobora kuronga festival urashobora kwandikira ukaja muri festival ariko ama concert ni make cyane nivyo ni vyinshi mu muziki ariko ndakora ndabandanya nkora nka Natasha uko ya Natasha kajambo kagasuni karugi je novuga gusa ndagukunda ndabakunda abantu bose bariko baratumviriza ya indirimbo ringaho shikisha baje muri YouTube berekane amakunguko twagize collab nziza uko babivuga nahindutse ari ukuntu naririmbye oya amagara rap canke Natasha yahindutse afiganiro giheze ntaguhaye beat ngura pour vrai nami nashanga sana Jata tubongeze in minute nilikuwa nilisha kukania Janti acha usitongeze minute acha tu tutakia na Bface tusozana na Bface ile bate yale pale na mimi namwangalilia hapo kandi tunashimama kijeshi juu tukihindukire vizuri asante sana ariko ndakunda abarundi nawapenda sana ndakunda no muziki ndakunda abaririmbyi kazi umwaka uza pako korabo ya Murundi ama Murundi kazi basubiri y'umurundi nyene ahanyene mu Burundi babandanye bakora basikatike nguvu urumva umuziki kweli ni pesa na muziki ni nguvu unasikia hauwezi enda nchi ya watu uko hivi uko rasaba no kuvuga baombe cameraman nilikwambia nimevaa ukipima
Ujya muri Basata. Muzungu wangu atazania. Atamusigaye ugira piscine kuri Colombia. Chenge kwa Just Gael si Bintu. Natasha ndagushimira nizera ko nikindi gihe twabamagara muzo twitaba munsi. Sirovagana chiba abantu bose bakora twumviriza. Ayakula. Ariko yimenyereza kuba bodyguard mu minsi zakeneye uzo. Na mimi balinambia. Erega uno munsi na muri radio. Bambwira ati babonye Gentil. Aseme anaenda kunyangura chuma nikasema huyu hashaka kazi kwa Natasha. Chukio na bajene bananza hivyo. Ugamutwara kazi dishera ni mugagiga. Ariko tenda bakunda niyo boba 20. Niso banatumika bakora ivyo bajejwe. Banachangia. Kuri bukara Just Gael Care du River for side mukaba bandindire ibiza vyose bibaho. Na anacheka na Jose tutampa kazi. Afara chika mu français. Kuri bukara Just Gael Care du River for side. Bye bye ciao. Hasta la vista mukaba bandindire ibiza vyose vya corona, habi vyo ku mufuko no ku mubiri vyose bibabaza umubiri. Bye bye ciao. Hasta la vista.